Bakunzi ba Radio Maria Burundi, ijwi ry'Imana iwanyu, ijwi ry'Imana iwacu, kaze dusabikanye ijambo ry'Imana ryo kuri uyu wa gatanu w'indwi ya 33 yo mu mwaka igihe gisanzwe. Uyu munsi ukaba uhuriranye naho twibuka iherezwa rya Bikira Mariya. Nkako kw'igenekerezo rya 21 Munyonyo buri mwaka, Eklezia yama yibuka aho abavyeyi ba Bikira Mariya Yohakimu Nana bajana Mariya mu gisengero kuva gifise imyaka 3 nk'uko uruhererekane rw'Eklezia rubivuga ngo baheze bamwegurira umukama. Ibisomwa tuzirikana bijanye n'uyu munsi wo guhereza umuvyeyi Bikira Mariya tubisanga hakurikira. Igisomwa ca mbere tugisoma mu gitabo c'umuhanuzi Zakariya kigabane ca 2 umurongo wa 14 gushika ku 17. Mu kwitsa ico gisomwa duca dusamiriza ururirimbo dusanga mu kigabane ca mbere c'injiri nyeranda twashikirijwe na Luka, aho Bikira Mariya yigina ati rugira vyose yangira ibitangaza, izina ryiwe ni ryeranda. Inkuru nziza ya Yezu Kristo nkuko tuyishikirizwa na Matayo kigabane ca 12 kuva ku karongo ka 46 gushika ku ka 50. Mu kuzirikana ijambo ry'Imana uyu munsi muri kumwe na Padiri Dieudonne Nshimirimana wo muri Diocese ya Bubanza. Dutege yompi Imana iheze ituyagira ijambo ryayo. Ivyo dusoma mu gitabo c'umuhanuzi Zakariya: ririmba himbarwa wa mwigeme w'Isiyoni we, rabanje kugureramwo kuri nyamusi, ibihugu vyinshi bizogaruka ku mukama bimwemere. Izombera igihugu canje bwite, nanje nzokugereramwo hagati, niko mukama avumereye. Nawe uzomenya yuko umukama nyene ingabo yakuntumyeko, maze umukama azokwiha Yuda kwiragi mu gihugu ceranda, asubire kwitorera Yeruzalemu. Ikiremwa cose nikinumire imbere y'umukama, kuko ariko arikangura ava mu ngoro yiwe nyeranda. Iryo ni ijambo ry'Imana. Urahiriwe Bikira Mariya, kuko umwana w'Imana yamaho yashimye kwibera muri wewe. Urahiriwe Bikira Mariya, kuko umwana w'Imana yamaho yashimye kwibera muri wewe. Umutima wanje uraninahaza umukama, umushaha wanje wahimbawe n'Imana yo mukiza wanje. Urahiriwe Bikira Mariya, kuko umwana w'Imana yamaho yashimye kwibera muri wewe. Kuko yibutse umuntu wiwe muto muto, kuvuba abantu bose bazonyita muhirwe. Kuko rugira vyose yangiriye ibitangaza, izina ryiwe ni ryeranda. Urahiriwe Bikira Mariya, kuko umwana w'Imana yamaho yashimye kwibera muri wewe. Agirira ikigongwe abamwubaha bose, abavyeyi n'abana, yerekanye ico ukuboko kwiwe gushobora, asanzaza bene umutima wishima. Urahiriwe Bikira Mariya, kuko umwana w'Imana yamaho yashimye kwibera muri wewe. Yarakuye ku ngoma abiganje, yimika abato bato. Abashonje yarabahagije ivyiza, abakungu nabo abarungika zirayoye. Urahiriwe Bikira Mariya, kuko umwana w'Imana yamaho yashimye kwibera muri wewe. Yarabungabunze Israeli umusavyi wiwe, yibuka ikigongwe ciwe, kuko yari yavyemereye abasokuru bacu ko azotabara Ibrahimu n'akabuto kiwe imyaka n'imyaka. Urahiriwe Bikira Mariya, kuko umwana w'Imana yamaho yashimye kwibera muri wewe. Ivyo dusoma mu nkuru nziza ya Yezu Kristo nkuko twayishikirijwe na Matayo. Buno Yezu akivugisha ishengero, nyina na bene wabo ngaba kw'irembo bashaka ijambo. Hacamwo umubarira ati nguyu nyoko na bene wanyu kw'irembo kandi bashaka ijambo. Yishura wa muntu amubwiye ivyo ati mawe na bene wacu ni bande? Yerekeje ukuboko ku bigishwa biwe ati nguyu mawe kandi ngaba bene wacu, kuko ukora kushaka kwa Data wo mwijuru, urya niwe mwene wacu, niwe mushikanje
kandi niwe mawe. Bantu mwese muriko mwumviriza insamirizi y'umuvyeyi wacu Bikira Mariya, ndabahaye ikaze ngo dusangire ukuzirikana ijambo ry'Imana Eklezia mawe wacu itugaburiye uyu munsi, aho twibuka iherezwa rya Bikira Mariya. Mu nkuru nziza twumvise ingene Umukama Yezu yariko ayagisha abantu, maze nyina wiwe na bene wabo baca baza kumurondera bashaka ijambo. Inyishu Yezu haye uwumuhaye ayo makuru isa n'iyitangaje, agize ati mawe na bene wacu ni bande? Aho ni ku murongo wa 48 w'ikigabane ca 12. Ariko suko Yezu ashatse kwihakana umuvyeyi na bene wabo, yamara ashaka ko abamwumva bose, cane cane abamwemera n'abashaka kuba abigishwa biwe, bomenya umuryango wiwe uhambaye uwo ari wo. Yungikanije ati nguwu mawe, ngaba bene wacu, kuko ukora ugushaka kwa Data wo mw'ijuru, urya niwe mwene wacu, niwe mushikanje, kandi niwe mawe. Tubisoma ku mirongo ya 49 n'umurongo wa 50. Bakunzi b'Imana, mu kutuyagirira ijambo Yezu ashaka ko tumenya ikiruta ikindi hagati y'umuryango w'amaraso hamwe n'umuryango w'umutima. Uwo muryango w'umutima ari wo muryango w'abaharanira ijuru. Umukama Yezu ntashaka ko tuguma twiyumvira twongera twibaza ibitatuzanira urukiza, tuti se wa Yezu ninde, nyina wiwe ninde, bene wabo n'abashikiwe ni bande, canke ni bangahe muhira, barabo muryango wa hehe, canke bava mu koko kahe? Ivyo bibazo hamwe n'ibindi bisa n'ivyo nibitesha umutwe abantu b'isi, abantu baganjwe n'urunturuntu, buzuye impari zitagira ifatiro, impari atazozungura mu kwemera no mu rukundo. Nibuza wumva ngo Mariya yaravyaye abandi bana atari Yezu, ivyo ni kinyoma kandi ntaco bimaze. Abo bantu bahazuka bishimikiza cane cane ibyo dusanga mu njiri twashikirijwe na Mariko, aho yanditse ati none si wamubaje umuhungu wa Mariya, si mwene wabo na Yakobo na Yoze na Yuda na Simoni, bashikiwe ntituri kumwe ngaha? Inkuru nziza ya Yezu Kristu nkuko twayishikirijwe na Mariko ikigabane ca 6 umurongo wa 3. Baca bahera ngaho rero bakemeza mu kwanguha kwayo mazina badondaguye aho ari y'abana ba Yozefu na Mariya. Ico twomenya nuko ivyo atari ukuri namba. Ikimenyamenya nuko uwo twita mushiki wacu, musaza wacu, si uwo tuba dusangiye umuvyeyi gusa, ahubwo birengeye ivyo. Uburo rero tubusanga mu mico y'Abarundi, kandi murazi ko imico y'Abarundi igomba gusa rwose n'iy'Abayuda, aho umwana wa so wanyu no kwanyu tumwita mwene wanyu canke mushikawe. Umwana yarererewe impunzi wanyu akahakurira, nawe nyene ukuruzi ko muvukana ukamwita mushikawe canke musazawe. Eka mbere n'umugenzi yakugiriye ikimazi mu buzima, kenshi tumwita umuvukanyi kandi atana kimwe dupfana mu vy'amaraso. Ikindi cemeza iyo nsiguro n'abanditsi b'inkuru nziza Mariko na Yohana ubwabo batwereka ko Mariya nyina wa Yezu atari we nyina wabo twadondaguye muri iyo nkuru nziza ya Mariko. Kwa Mariko nyene handitswe hati hari kandi n'abagore barabira kure, muri bo hari Mariya Madarena, Mariya nyina wa Yakobo mutoyi na Yoze na Salome. Aho ni ikigabane ca 15 umurongo wa 40. Ku murongo wa 47 handitse naho hati ariko Mariya Madarena na Mariya nyina wa Yoze baritegereza aho bamubitse. Aho rero turiko tuvuga mu gihe Yezu yari yahambwe, yari karahambwa. Yohani Mweranda nawe yanditse avuga ati iruhande y'umusaraba wa Yezu hari hahagaze nyina wiwe na nyinabo Mariya muka Kolopasi na Mariya Madarena. Murumva ko bavuga abagore batatu: Mariya nyina wa Yezu, Mariya mwene wabo, mu kuvuga mwene wabo na nyina wa Yezu, na Mariya Madarena. Uwo Mariya mwene wabo na nyina wa Yezu niwe Mariya muka Kolopasi. Tubisoma mu nkuru nziza ya Yohani kigabane ca 19 umurongo 25. Yohani muri ico kigabane nyene ca 19 aratwereka ko Yezu mu gupfira ku musaraba yaraze nyina wiwe umwigishwa yakunda, aho avuga ati nguyo nyoko wawe. Ni ku murongo wa 27. Duca twibaza rero ikibazo tuti iyo Yezu agira barumuna we byari kumuhera hehe ngo nyina amurage mu rundi canke hoho? Kuki Bikira Mariya yemeye kuca ajana n'umwigishwa w'umwana wiwe
kandi yarafise abandi bana yoba yarabataye. ni ukuvuga neza ko abo bana twumvise mu kigabane ca 6 c'inkuru nziza twashikirijwe na Mariko ni bene wabo canke bashiki ba Yezu, ariko ufatiye ku miryango yo kwa Yozefu canke kwa nyinabo ari we Mariya muka Koropasi nk'uko injiri zabitweretse. Kira noneho Mariya ni mweranda kuva gisamwa na nyina Ana, n'inda yiwe ni nyeranda, yari yagenewe kwibungenga gusa umweranda w'aberanda Yezu Kristo mukama wacu. Nta wundi mwana yashobora kuyijamwo iyo nda ya Mariya ngo aheze abo muziranenge nka Yezu. Na kare mu Kirundi baraca umugani bati inkuba zibiri ntizisangira igicu. Bikira Mariya rero niwe wa mwigeme wa Siyoni twumvise mu gisomwa ca mbere yagererewemwo n'umukama. Ingereranyo isanzwe irashobora kubitwereka. Isengero canke itaberenakuro bimaze guhezagirwa nta kindi bikoregwamwo atari bikorwa vy'amambazamana, vy'amasabamana no gushemeza umukama. Vyongeye n'itaberenakuro ubwayo nta kindi shingura atari umubiri w'umukama gusa, nibibifasha muri ubwo butumwa. Bikira Mariya rero niwe ngo ribereye, akaba n'itaberenakuro yeguriwe umukama, kuko ntagira kanenge kandi uwo yibarutse uwo yibungenze arahezagiye. Nta wundi mwana byari bibereye ko avukira muri iyo mbanyi nyeranda rwose, kandi ataco yari kuza arusha Kristo mukama. Naho tutobirondogora ko ico dusabwa kwemera ni kimwe rudende. Yezu ni umwana w'ikinege wa Data wo mwijuru, akaba kandi n'umwana w'ikinege wa Mariya. Bakunzi b'Imana, iyi nkuru nziza rero ije kutwigisha ko ubucuti bwo ku mutima burutana kure ubwo ku mubiri. Nico gituma tuba inshuti nyazo za Yezu mu gihe twemeye kurangura ishaka rya se wiwe ari we mwijuru, ari we dawe wacu. Eka mbere na twebwe twobyirabishako mu buzima bwacu bwa misi yose, aho kwishimira abo dusangiye amaraso, abo dusangiye ubucuti bukomoka ku mubiri canke ku bwoko, ku migambwe, ku migenderanire igarakwira ko mu byo ngaha ku isi, duhamagariwe nyabuna gukunda cane kuruta abo dusangiye ukwemera, abihambirira ku mabwirizwa y'Imana n'abadusunikira mu kurangura ishaka ry'Imana. Nayo abo bose bafise impengamiro tumaze kuyibona yo kutumenesha ibanga ryacu ry'ubukirisu, abashaka kuducumuza ntitubaha ikibanza, kuko baba bariko badukurako iteka ryo kuba bene wabo na Yezu, bashiki ba Yezu n'abanyina wa Yezu, bavukanye muri Kristo. Nitwigane riho abaduhaye akaroro keza. Abavyeyi bigane Yohakimu na Ana mu kwama begurira abana babo mukama kuva bakiri bato, mu kubasabira ibatisimu ibaha kuba barumuna ba Yezu. Eka twese muhambikira Mariya we yamara umusavyi w'umukama, nitwemere kuguma mu bucuti bw'ukuri na Kristo, mu kwama tworohera mutima mweranda ngo adufashe kurangura ishaka rya Dawe wo mwijuru, gutyo tuzotorane ubuzima budahera mwijuru. Amen. Mwari kumwe na Patiri Dieudonne Nshimirimana wo muri diocese ya Bubanza. Nimuhorane imihezagiro y'umukama. Nimwumvirize ijwi ryanje, nzabimpa